tugiye mu iterambere ry'abene gihugu. Iyo terambere ry'abene gihugu kizire kikazirizwa ko riba politike. Banya kubaho mujeri wa madepartement mwirinde gutanga inyishu za politike. Wewe uri umuhinga, kora akazi k'ubuhinga. Ibyansi uvuge ko byanse, mugabo ntuvuge ngo tuzobirabe ejo atana kimushoboye. Dutanga inyishu z'ubuhinga. Ku mutumba uyu nta mazi ahari, tureke kuvuga ngo ivyigwa vyarabaye ngo amazi eka bakubajije amazi ariho ku mutumba uyu, vuga uti ntayariho. Kandi niba atayamirije kuza uvuga uti ntayimirije kuza mu gihe hatoba utundi twigoro. Apana kuvuga ngo tuzoraba mu misiza ngo kwa amazi yoboneka. Eka uzora mu misiza urafite ivyigwa, urafite uri karayakwega. Apana kwizeza bene gihugu ivyo tudashoboye. Tumenye ko baciye ubwenge uno munsi barabona nabo. Niruze tubafata nka bamwe bahijya Yesu. Eka ubu barabibona. Arakubaza ikibazo ukibaza ngo nta nyisha afise, kumba arayifisha. Weje aje ko kwishura akajavuga ati ujya muntu naho yize yagumye ari kijuju.